Ndabaramukije cane, amazina ni Jado Uhuru kandi cane. Ivyiza vy'igihugu c'u Burundi tubigaragaze gusumba kuvuga ibibi vy'igihugu. None turifuza ko bamwe baposting ibibi biriko biraba n'ibi vyiza biriko biraba mu gihugu n'iterambere ryiza ku gihugu babivuge babiposting, kuko iyi nkuru yatanguye gusabagira kuri social media guhera mu gatondo, ariko nazungurutse kuri za page za zindi zivuga akabi kose kabaye ku Burundi. Sindabona posting avuga ati congratulations to Burundi kugira igikorwa ciza catagwe cyo kubaka ibarabara ry'indarayi. Niteka ku gihugu n'ishema ku gihugu, ndabifurije nabo nyene nta nyambi buragahonzi, kandi n'ivyiza ntibibura. Ivyiza tubivuge, ntaco tuba ntaco muba, bacina ba pasi n'abandi mu bivuga ivyiza vy'igihugu. Aya ndahaye challenge Chimamanda, Moses, bakagenda n'abandi, ndabahaye challenge ibi mu bivuge, ariko n'ivyiza navyo mu bivuge, niho tuzoca tumenya neza na neza ati abakunzi b'igihugu naba kubera ko muravye kwisi yose, ibihugu vyose, amareta yose abafise ama challenges atandukanye. Mugabo je murandaba ivyo ba posting umenga leta y'u Burundi ikora ibibi gusa. Why Chimamanda, why Pacific, why Kagenda? Oh come on, ni vyiza mu bivuge bashe. Rero kwera abarundi ari mu Burundi, baba mu Burundi bose miliyoni zingahe, babayeho babona ibibi gusa kweri. Mani zoduha natwe tutakunda kuvugisha ukuri, kandi rero akarimi rero kagaragiza ububi gusa usanga gakurikiranwa na benshi. Kenzo bareka n'ivyiza mu bivuge bashe n'ukuri kw'Imana, kandi ntaco muzo Chimamanda, Pacific, Kagenda n'abandi ntaco muzona ukuri nimwabivuga. Oho takurahi muzorama ko mutazamwihesheje ishema. Jewe simpariye ngo mvuge ko tubazo turiho tumwe kandi dutwe two gutorira inyishu mu mwanya mutoyi, ariko reka tuvugishe ukuri. Abantu baba inyuma y'igihugu c'u Burundi bihweje aho baba, bihweje ibihugu barimwe, bagaca baraba Burundi, akabazo Burundi bariho, tuzokumva ngo ibiciro vyaduze. Ababa mu mahanga nta biciro biduga. Ikibazo cha transportation ego ni kibazo naco cotorega umuti, ikibazo c'ibitoro ni kibazo cotorega imiti. None ucomba ko ikibazo kimwe biri bitatu byo ca isumba ibyiza birenga 10 kuduha. Kure mwesubira ndabarahi mutisubira kazi kanyu Imana izobada. Sanga Chimamanda we yokuma kwikana biriya bibwa basivye gufuma kubera ko ariko nabo Imana izoguhana ugumye bavuga.